mbega yemwe murazi uburundi icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Dukunde igihugu cyacu, dukunde igihugu cyacu, dukunde igihugu cyacu, dukunde igihugu cyacu. Ni kuri radiyo dukunde igihugu cyacu. Dukunde igihugu cyacu n'ikiganiro gihaka ry'abarundi bose bifuza guteza imbere igihugu mu gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye vyoteza imbere igihugu bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu, intwari ibereye, uburongozi bwiza, agateka kazina muntu, ivy'ubutunzi n'ibindi. Dukunde igihugu cyacu mu gikurikirana misi yose kuwa kane kuri radio Peace FM. Chuti bakunzi ba radio Peace FM ndabaramukije. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro citwa Dukunde igihugu cacu. Mu buhinga bw'ivyuma hari Emery Nkuru nziza, akaba ari nawe atuma amajwi abashikira. Jewe ndabategurira kino kiganiro nitwa Alexis Nimubona. Mushobora no kudukurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi 3 akaburungu radio Peace FM akaburungu.com. Mu kiganiro Dukunde igihugu cacu cuno munsi dushimikira kubijanye no kugwanya amacakubiri mu kugira ubumwe kudahengamira ku bwoko uvukamwo. Muri kino kiganiro turahaye ikaze umuntu wese yoba afise ico yakoze canke yifuza gushikiriza kugira tugwanye twivuye inyuma amacakubiri y'ubwoko ay'imiryango canka y'intara. Umutumire buno munsi numufasoni Margarita Barankitse yatanguje ikigo Mezo Shalom. Ico kigo kikaba cashinzwe mu mwaka w'1993 mu gihe hari ubwicanyi budasanzwe inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye, incungu ya demokrasi. Margarita Barankitse akaba yarashoboye gukingira no kurerera igihugu cacu abana benshi bo mu bwoko bwose kandi bava no mu ntara zitandukanye, harimwo mbere n'abana bo mu bihugu bibanyi by'u Rwanda na Kongo. Umutumire wacu aratubwira uko ico kigo Mezo Shalom catanguye, ingorane yagize agitangura, na cane ko yari yakiriye abantu badasangiye ubwoko naho bitari vyoroshe muri ico gihe. Turahakura icigwa kidasanzwe cotuma twese duharanira ubumwe, amahoro n'iterambere ry'igihugu cacu. Ni nayo ntumbero ya kino kiganiro. Umutumire wacu aratuganirira kandi kubijanye no gufatana mu nda, gufashanya na cane ku bantu bari mu buhungiro, agatanga impanuro zitandukanye. Imbere yuko twakira umutumire wacu, reka tubanze twumvirize kano karirimbo. Reka tubane ni mwene wacu, gerageza mubane na bene wacu. Ukaronka bike uraryama kare, urota ubumwe bikorwa n'amajambere. Utagira ubumwe ntiharangwa amahoro, abantu nabo baba bariko bararwana. Utagira ubumwe ntiharangwa amahoro, abantu nabo baba bariko barahunga. Utagira ubumwe ntiharangwa amahoro, amajambere nayo akaba kure nk'ukwezi. Kunda ubumwe, haranira ubumwe, abanyimwe. Turaguhaye ikaze mupasoni Margarita Barankitse. Mbega mwotubwira ukuntu ikigo Mezo Shalom catanguye, ingorane mwagize? Yego, turabahaye ikaze. Murakoze cyane, mwaramutse neza. Ni kibazo nama nishura kenshi, je nkavuga nti nukuri je sinatanguje Mezo Shalom. Uwo mbaza ko noba naricaye ngo nandika amasitatu bucange ngo ndondere abantu tuje hamwe twiyumvira icyo twogira, narirutse narahunganya abantu, kandi iyo ndabimenya kumbure ko bizomeranye kuba simba nararonse izo ngoga zo kwirukana n'abana ntamenye yonje. Rero
novuga neza atari byo kwa kundi guhenda abantu bakarima ikiza agacisha inka ku kiraro nivuga neza ko atari je nagize mizusharo ari abana bayigize kuko twarahunze tuhunga twese urabona ibara ryari ryaguye mu gihugu bahejeje kwica umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye muri Gitugutu mu 1993 nta mva ku murambi aho naba iwacu Inyamutobo mu Ruyigi mpunga n'abana kumwe abandi bahunga nahunze itariki 22 Gitugutu mu 1993 niyumvira ati ni nka kwa kundi muri Ntega Marangara canke mu 72 ibintu bikubita canke 62 hanyuma abantu bakagaruka mu itongo iwabo je nagenda kuko mbona bariko baraturira ku mitumba iwacu bavuga ko bishe abiwacu abatutsi ntantora abana nari ndetse ngenda mu kigo kwa Musenyeri nkabona ko ni haha n'abantu bahunga ni shavu abantu baraza kubona ko ariko haragira ibyaha bariko barica batari bo none twebwe nk'umututsi yari yibereye ku murambi yarazi ivyandadaye gute ko twese tuticyuka barageze ningenda guha akarorero kama kashiki ngomba kubwira abantu jewe hariho basenge baba papa ni nk'abanyokuru abahutu basanze mu nzu barababwira ati mwishe umukuru wacu w'igihugu ati Burundi Ndadaye mwana igihugu baracatse mwambutsa barabica ntibari bazi n'ikintu na kimwe nk'abo bazize ubusa nanje nahunze gutyo nibaza ni abantu baraza kwimura ko ariko aragira umujuju bwo kwicana ngo nuko bishe umukuru w'igihugu aho ni tariki 22 nzambona imisozi yose amahelikoptera araje tuti turakize nuko abatutsi batangura kwihora abahutu batariyo jewe baranyicanye abantu ntantora abo bana nza guhungira ku Mudagi itariki 24 ku mugoroba Gitugutu 1993 mugabo yiyumvira urumva niyumvira ni bukenda za gusubira mu kazi bukeye turahamba abo bantu hanyuma ibintu bisubire mu buryo aho kusubira mu buryo birumuka cyenda vuga ngo umukirisu nk'umumama ngufise urukundo sishobora kunuma sishobora kureka mugabo bana turi mu nzu y'Umudagi banzaniye abacitse intoke abo bantu ko ijisho aho rero bari bamaze kuba abantu bo mu bwoko bwose ugamere urumva ko abana je nahunganye bari bavanze urazi ko narindeze abana b'abahutu n'abatutsi bangahe indwi bane b'abahutu na batatu b'abatutsi ndavuga nti duhunze rero nabo bana indwi twari kumwe n'abana 25 abambere barabahutu gusa abo nakuye muri efeshi hanyuma bukeye banzanira Aline umwana w'umututsi banoko ijisho bukeye bazana abandi bana duhaza turabeshi sinabaharura hazamwo n'abagore bamerewe nabi hazamwo kuko abantu benshi bagwa biyumvira ngo je nakiriye abana nakiriye uwagowe wese iyo mbacije ati mbwira ingene wagize neza ushaka sindonke igisubizo nayo nagize mu nyuma twamaze amezi indwi kuri uwo Mudagi tuba benshi uwo Mudagi nawe baratubwira ati mva muri iyo nzu ngenda kwa Musenyeri nicyo gituma abantu bahora bavuga ati none ko barafatanije na Yosefu Musenyeri Nduhira ubusa wa diocese Nduhira ubusa Yosefu ndamubwira ntereka ibara ryaguye mfura Kristo nk'umuvyeyi reka twiyumvire aho dushira aba bana
mugabana bakaguma baririmba shalom ku mugoroba rero w'itariki 12 z'ukwa gatanu mu 1994 nari maze no kwakira n'abana b'abanyarwanda banzaniye bazi nabo nyene kubera genocide yabaye ngaha yakorewe abatutsi ngaha mu Rwanda. Jewe rero abana ndababaza mbega tuhite ngwiki mu by'ukuri wo kwita izina ryavutse itariki 12 z'ukwa gatanu mu 1994. Musenyeri yavuze ati none wewe ukarubano bajana nirya shure nayo ryasabutse sinojayo hariho urushure bari bisha abana baricana directrice ibisigara rishamba ati none ko atana amadirisha ariko ni nazo turashaka kubikarato none ubwirane birika tuje rero ndiko ndabwira abana nta hantu twite ngwiki abana ngoya ngo nitwita orpheline we nitwita muti twite shalom rumba rero n'abana bagize shalom ni kubyumva ni kugira ngo abantu banyumva kuri sijewe nagize shalom ni ngombira yego ndanika fondatrice kuko na kundi ni ngavuga president mukabo naje haraho nimaze ubwo na ko twagiye hamwe nabo bana abana rero batangura kuririmba ko rimbo igihe bicandataye muri ukamwe radio kure wari umwana baguma baririmba ngo shalom shalom abana batangura kuririmba guhera tariki 22 mu gitondo cyane hanyuma rero baririmba dusiga dushaka kubikarato hanyuma reka tuhite muzo shalom donc tucaduheraho abana barandika banatujya ngaho muganguma niyumvira ngo n'ubundi biracureha abana ndabasubize iwabo ndondere inshuti ndondere banakuru ndondere bavyara base wabo rero ndabona ko bikenewe nabo ndaronka abadagi bafasha tuva rero tujya kwiyumvira ingene jewe ubwiwanje navuga dutegerezwa guhiza n'ababana sinashaka ko baguma muri ico kigo shalom nashaka kuko nari nzi ko gukurira ahantu atari mu muryango gufashwa kutega amashi kugira ibyo kurya bya pamu kwambara impuzu za UNICEF kugira ibizoha agaciro ibizoha iteka abana banje naguma mugabo twari mu ngwano mwana sindi bumusubize ibutezi bariko baratera bariko barica sindi bumusubize Karusi kuko naronse abana b'Ikarusi sindi bumujane mu Bubanza sindi bumujane Igisubi sindi bumujane muri komine Taba sindi bumujane mu Minago sindi bumujane muri Bujumbura sindi bumujane Muramvya Imbuye nahavuye ndo nk'abana rero bafimihingo yose bimuyinga Kirundo arimo n'abanyarwanda n'unyuma ndaronka n'abakongo abamisiyoneri banzanira bavamaronka abana b'impumyi babya bose ba Bosco umupatiri witwa Vicente aranzanira ati bahora baruhukira ku paroisse ngenda subiye muri Espagne tura abana baze mu rugo mazare ndabona kiba kininiya gukunda igihugu je nakuze sogokuru amundisha igihugu canyibarutse nakuze niyumvira ko Imana yampaye ico gihugu nzokigwanira nico gituma je nosubira inyuma naho nzi biba birebire kuko sishaka ko tubica iyo uravye mu byo nagenda ndakora mu Ruyigi abantu bakasha byati kubera kubikorera mu Ruyigi ni kubera nabura ni ndika nugira iki ngo abantu babone ko duterezwa kwambika urugori igihugu cyatwibarutse ehiraba nariyumvira abantu kugira bave mu bujuju ngako bacuruta bicana kubera ubujuju ngacashiraho isinema ngacashiraho bibliothèque
gacashiraho ikintu cobatuma baca ubwenge bitunga batazerinze kuko nama mbona ko imfashanyo dusaba hanze byaba ari ibyo kurya bya pamu yaba ari imiti yaba Médecins Sans Frontières yaba ari imbuto wese witanze byaba ari inga genda byita somnifere ni ya miti igusanga idusinziriza jewe rero ntibanyumve bakaguma uvuga igihugu gahunze yabo Burundi wemewe ari bwiza harimo inyunga harimo amazi uri utera gutyo uno munsi uteye ikirari ukagisoroma wagiranya usoroma amatomati umwaka wose hari inyunga hari ibiki n'ubu natokuzwa n'inzara gute iyumvira igihugu nta gihugu cy'umusubiza ubyifise imyaka 62 subiza umugongo inyuma uracari muto wiyumvire abahanga abahinga abantu incabwenge igihugu gifise gushikaho baje kwigisha ubutare iyumvire abaganga iyumvire sakirya medicine tukiri bato yigwamo abavuye muri Cameroon abavuye muri Senegal abavuye ifaturite ya ekonomi hagidumwe ibiki universite y'u Burundi yari ikintu giteye igomwe rero nana nibaza mbe kubera iki ubundi bujyuma bukabuganyuma kandi ari ubwa mbere mu uravye abahanga dufise uravye imisozi dufise uravye ibyiza bihari iryo shaka iyo sainte colère niyo mvuga iryo shaka ryo kubona gisega nkuko bari nk'umuntu asega yicaye ku nzahabu agatega amashi icyo cyane maguruka kandi ubwo bwicanyi buhagaze ku mutuju ivyo byantumye ngiri shaka navuga nzobakira ibitaro nzogira koperative nari nise mouvement koperative gira umuntu ngagira nayashira hamwe yo kuguranana microfinance ndayita iteka mwana mwumva amajambo nyene yitwa na hospital Rema nikuvuga Rema njye mu mutima ndagira ni cinema ndayita Cité des Anges byose n'ubwo rukundo nuko kwavuze ngo dukuni igihugu cyacu n'icyo rero mukurera abana nabigishije mvugani mutegeza gukorera igihugu nararonsemwo rero abahanga dore kuri Chloe ifura yanje Chloe yarabaye umuganga yaragiye kwiga mu Butaliyani ndabiha amahera ndamuronderera umugabo nashaka kwavamo umupasoni ateye igomwa aranaba assistante wa ministre wa santé donc aratubwenge abariko baradukurikirana barumva yuko turi mu kiganiro dukunde igihugu cacu gukunda igihugu cacu gumana bikaruka ko no kubigombere neza no kwifuza ko amaraso atoseseka no gufasha sizukunda kuvuga ngo wa Yesu apfunzwe wa Yesu atotezwa Jésus abandonné sur le lit de l'hôpital mwarakoze ibintu byinshi mu Burundi mushitse mu buhungiro mwatubwiye yuko ubuhungiro mwari mwaburonse mu bihugu bya Burayi eto Luxembourg ndabibona ibipapuro mfise siniguteye sakaseseshwa ariko none ni igiki cyatumye mwiyumvira kugaruka hafi y'u Burundi gushinga Maison Shalom nga mu majambo make kugira ngo ni kwa rukundo urabona ko mu kuririmba tuvuga ngo Burundi bwacu Burundi buhire ako kacambo nagira nsemerere n'abarundi bumve Uburundi bwacu Burundi buhire Uburundi si ikintu kigizwe n'abarundi jewe rero
sinumva ngene noguma Luxembourg ngo natanguye ubwo butumwa nkiri muto busaze nigunze bwo kumbure kugenda mu ndege nari bwami naco nari mbuze mu bintu by'amafaranga byo kumenya kandi nari mbuze ikintu kihambaye icyo waharaniye kuva kera bwa Burundi bwiza bwa Burundi novuga ngo kiburangwa mu makungu Uburundi bw'iteka n'itekane ndumva ndagiye mugabo muri icyo gihe ahantu nabona ko sanga abantu banyumva abambere bari kunyumva barabo abo twahora dukorana hariho abari bahungiye ngaha mu Rwanda nari kubasanga kuko hari hafi gufata imodoka bari bafashe imodoka baraza cyane babwira reka rero twiyumviriye hamwe ingene turamira kandi impunzi z'abarundi sinasiye kwiyumvira mezo shalom numva zubu nuko atakundi sinabwiraho mera mbwa siniyumviriye rega mubwire mezo shalom mu Rwanda niyumvire nogira ikintu urabona ko nongaha twahise wazisopezi numva mengo twoje hamwe n'abandi barundi kuko natanguye kuraba abarundi bandi atanico bahwaniye na mezo shalom ngo baze twiyumvire hamwe nabwiye n'abarundi sindabavuga mu zina none ni hariho abafise uburyo hariho reka tuje hamwe nashikiye mahanga mbere ubuhono nahitanye bobo rugurika n'abandi ntavuze amazina ngo tuje kuharaba turabona amagorwa barimo no kubwira muvukana mwana wanje naraye nasinziriye ugafasha ababaye ukababarira n'abakene wicisha bugufa ugeze hose ukarangwa n'ikinyabupfura bibarize ko bitagombera amashuri n'ibinagomba amafaranga n'ibinasuzuguzo bigize bibarize bibananiza iki naciye mara indwi imwe subira Luxembourg ndamubwira nabonye amagogo mbwira umwami kazi wa Luxembourg ibiraba ngene basa ihanya amagogo barimo ndababwira amafaranga muturihira ni menshi none muyaduhaye tugenda kuyasangira na bene wacu kandi ko mwahora mudufasha mu Burundi none nta kuntu fondasiyo yanyu yobandanya iduha ni ukuri yampaye 100 by'amayero urumva ko nakuyemo ruwaye aho dushikira ni 91,000 niyajya twatanguje microfinance autocredit twace twiyumvira turamira abandi gute tutangura rero guha udufaranga gute nuko rero ingurane atanyungu abandi bahora bafasha nk'ayo fondation yo mu Bubiligi yitwa Peter Cook cyane babwira ngo mufashe abana batangure kwiga icyongereza bari mu ikambi hanyuma bazoshobore kubandanya kaminuza nuko rero kwiyumvira ubwo rukundo nkunda nanje aho twose rimwe bene Burundi kuko Uburundi ni umuvyeyi wacu niwe mama wacu none iyo umuvyeyi atashoboye nuvuga ngo iki turi muri bamwe nk'umuryango ufise twinsharaza nagashira hamwe navyo nivyo ndonse n'ubu ndacatera kamo ubundi mu bundi yoronka tuje hamwe jese niyumvira mezo shalom buryo niyumvira mbega tworamira gute abantu benshi
nico rero icyo cyanzanye ngari icyo kinyicaritse no ngaha kandi icyo kinyuma afata indege si ukuvuga ngo uko nezerwa no kugenda n'ingeri y'ibitinyira indege bakagutega imitego uyigwa nubaha uruvugo bakikuza ikintu cyose cyatuma usinzikara ibyo bintu byose imana ikabigukiza ukaguma muri wa wundi abansi ishavura iniga bakagutega icobo imana ikagutega icanzo ukaguma usera imbere baheka n'akahe kamo mutera impunzi mu bijyanye no gufatana mu nda icyo ni icya mbere. icya kabiri ari naho duherahereza ko ndabona iminota y'ikiganiro iriko iragera aho iherera. ndasubira kubabaza ikintu kibanezera mumaze gukora ku bijyanye no gufasha impunzi, ikintu kibanezera cyane. ni byinshi mwakoze ariko hari ikintu ukora ko ubundi kiranezera, ikintu kibanezera mwakoze ngaha umufite mu Rwanda. hanyuma mu majambo make gusa ikinezereje gushitse nka mu Rwanda ni ukubona naronse aho nakirira bene wacu Abarundi aha centre communautaire Oasis of Peace donc Abarundi uwo babushe uwo bagize ntashobora kuba naronse uburyo bwo kubaramira bakaza ngaha tukaganira hanyuma kandi nkarungika abana mu ishuri barenga 500 bakashobora gusubira mu ishuri kuko ikintu cyambere gihambaye mu bumenyi umuntu ashobora kuguha ikizohindura n'isi n'abantu bazoba baraciye ku ntebe y'ishuri mugabo bafise na za ndangagaciro z'ubuntu zo kubabarana. icyo rero kiranezereza kubona nashitse kucoshaka akamotera impunzi niyo mwakoze ibyamezo Shalom Oasis of Peace n'imahama murakorerayo ikambi y'impunzi. hari n'abari mu bitaro mukurikirana ikintu musaba impunzi kuko mu mavuga cyacu nyine gukunda igihugu cyacu ni ugukunda abanyagihugu. ikintu cyaba impunzi inama cyane nkuru mbere ku mpunzi zifise uburyo n'icyo utafatana mu nda kufise uburyo avuga ati aka kantu kumurenda afashe amacupa 3 irya 4 ndaribitse nzogurira isaba n'umuntu cyangwa nzogurira umunyu wundi numva mengo botangura bakiyumvira igihe cyose ko turi mu magorwamwe kandi ko turi bene mugabo umwe yitwa ubwo Burundi bwatwibarutse. rero abo bantu bafise uburyo ndasemereye n'abarundi bari hanze ngo tutangure ntituvuge ngo ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza, tutangure gusegesha bene wacu urabantu babesha ukazubona je nagena hano ngo haregeranije ngo amafaranga ngo ya trezor kayobera kayabiriyari kandi jewe ari trezor n'umuntu abaye ari mu bitaro kubona ndiha $1,000 ku kwezi yo kurondera abantu baza kugwaza babaganga kandi nzi neza ko hariho n'abaganga hariho n'abantu bokuranwa b'abarundi bakaraba trezor biratera agahinda. Ibyo renda biteko akamu rero ntiyakama abarundi bavuga amajambo meza yubaka bafatane mu nda ngo kuko utwo dukeyi two dushira hamwe dukehanira abantu dukehanira abantu erega iyo ndagwi igitigiri cyo amafaranga n'abanyeshuri bo mu kaminuza barashabura nababwiye ni muze rero mwigore tugende Mahama kuko nimwashika Mahama kuko abafasha bahora bafasha ni $1,000,000 kugira ngo ndungike bajya abanyeshuri muri kaminuza
abadufasha rero nabo bavuga ati naho none kuvuga ngo mu mwaka ku mwaka miliyoni y'amadolari none bakaba bashika amajana ane bigiriza amajana ane ndababwira nimwe mwagumye i Kigali nimuze mugende Mahama kugira ngo nzokwereke ya HCR nayo ipfume ibaha isabuni ibahe utuni mukeneye ayo nayo mwahora mupangishije ngaha muyiguremwo impuzu mugabo akaca bashavura ngo kubirika turungika imahama kubera iki ngomba ngo dusangire amagorwa ayo twahora turiha ngaha i Kigali mu muji tudutware tufashanye kugira turungike benshi naho baje muri kaminuza mugabo abarundi bashaka gusangira usanga barondera mengo après moi le déluge ivyo birababaza rero mugabo bose niyo mwumva ngo sisako gahinda sinzohagarika kandi sindabitogeye banyumve neza mw'iradiyo nakama umuvyeyi ateye kandi sinzohagarika gufasha kuko cyo ndabikorera abarundi mu mbabarire ndabikorera Imana kuko Imana nico yaturemeye. Oui, j'en ai assez avec les enfants orphelins souffrant de la méchanceté des adultes, assez de sans-famille, de sans-abri, de non-accompagnés, assez de vagabondage et de vandalisme, assez de producteurs des armes. Ndambiwe shenge ndambirambiranye nyabusa ibyo ndabirambiwe. Nshuti bakunzi ba Radio Peace FM, aha niho ikiganiro twari twabateguriye kirangiriye. Nizere ko abagikwirikiranye bahakuye impanuro nyinshi nkuko mwavyumvise igituma abantu bankana bakicana bagatoteza abandi ahanini ngo biva ku bujuju n'ubukene. Muze twese dukunda igihugu cacu mu kukironderera ineza aho turi hose. Turashimiye umucane umutumire wacu kuko yemeye gutanga umwanya wiwe agatanga n'impanuro kandi afise ibintu byinshi byari kumufatira. Turizera ko nitwasubira kumuhamagara azogaruka. Nzo kwama ndabitaba kuko akakamo turategerezwa gukora icyo Imana idusaba. Genda mumbwire abantu bose ko ari jewe rukundo, ko ari jewe inzira, ko ari jewe ukuri. Namwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro ndabasezeye naho ubutaha ku munsi wa 4 w'indwi iza. Radio Peace FM. icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Dukunda igihugu cyacu, dukunda igihugu cyacu, dukunda igihugu cyacu. Ni kuri radiyo dukunda igihugu cyacu. Dukunda igihugu cacu ni ikiganiro gihaka ry'abarundi bose bifuza guteza imbere igihugu mu gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye vyoteza imbere igihugu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Intwari ibereye, uburongozi bwiza, agateka kazina muntu, ivy'ubutunzi n'ibindi. Dukunda igihugu cacu mu gikurikirana misi yose kuwa 4 kuri Radio Peace FM. Ubutwari bwiwe yama